Gufungura ifi zononekaye birafise ingaruka mbi ku magara y'abantu. Umwe mu bene gihugu bazifunguye atazi ko zononekaye aravuga uko vyamugendeye. Naragiye ahantu ndafata isangara hanyuma ntangura kuva misa. Nagiye kwa muganga mbonye yuko ibintu vyanse barakora amasezerano abiri, iya mbere biranka barahindura umuti, ariko mahirwe nagize nuko yose ya kabiri byarangiranye no kuva misa. Naho muganga Bowazi nibitanga aramenyesha impamvu izo fi zononekara n'ingaruka zitegerezwa gushikira umuntu yazifunguye. Mu bisanzwe amafi afise ukuntu asanzwe abikwa, donc je twita mode de conservation. Ifi isanzwe ibikwa à l'état frais, donc ibikwa muri frigo ahantu hakanye, canke ikabikwa à l'état fumé, bayicishije ku mbabura canke ku mwotsi. Rero hari bimaze iminsi vyigaragaza inyuma yo gufungura ifi umuntu akagira ingaruka. Muri izo ngaruka hari bikunze kwigaragaza. Icambere nyuma yo gufungura ifi bishobora kuba ari media muri uwo mwanya nyene canke plus tard. Rero muri ico gihe umurwayi atangura yumva mu nda hatameze neza, ashobora gukurikira kudahwa canke agacibwamwo. Inyuma yaho ashobora gukurikira kumva umutima utera wiruka cane. Ageze nko kwa muganga twebwe mbere duca dusangana yagize na hypotension, tension igakoroka. Inyuma yaho ashobora no kwigaragaza gutakaza ubwenge ku buryo n'umurwayi ashobora kuja meme en coma. Muganga Bowazi abandanya kuvuga inyifata umuntu yogira inyuma yo kumenya ko yafunguye ifi yononekaye, agira ko atanga n'impanuro ku bantu bose badandaza izo fi. Inyuma yo gufungura ifi ukamenya ko yo bari fi yaguteye ico kibazo, icoko gutaraja kwa muganga wonywa amazi menshi acamera nk'ayadiriwa zijya fungurwa na ifi zayo zigabanuka. Mugabo gica gikurikira nuko umurwayi yo caja kwa muganga. Tuhanura n'abasanzwe badandaza ayo mafi ntibarenze ya misi ngendegwa ko ubuzi yuko ifi itegerezwa kuba yamaze kuva kuri marché kugira ntibateze ibibazo amagara y'abantu. Mwomenya ko mu gihe umuntu afunguye ifi yononekaye ashobora no kwasiga ubuzima kuko iba itekeye ubumara bwinshi.